Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uriko urumviriza icigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Sabimbona sanzwe nakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ibijanye n'inyigisho Yesu yigishirije ku musozi aca imigani, na cane cane twavuganye ivy'umugani w'umubivyi. Mu mugani w'umubivyi twabonye imigwi ibiri y'abantu bumva ijambo ry'Imana n'ingene barishira mu ngiro. Uyu munsi tubandanya kuraba umugwi wa gatatu w'abantu bumva ijambo ry'Imana n'ukuntu bavyifatamwo. Turabe kandi n'iyindi migani Yesu yaciriye aho hantu. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 13:22 haravuga ngo, uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo, ariko umwitwarariko w'ivy'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akaba ikirumbirane. Rimwe na rimwe ubukene buratuma umuntu adakurikira ijambo ry'Imana. Ivyifuzo vy'iyi si navyo nyene biratuma ijambo ry'Imana ritagira ikibanza mu bugingo bw'umuntu. Rero hari ibintu bitangaje, abakene cane n'abatunzi cane birabagora kwakira ijambo ry'Imana, birabagora kwakira Kristo. Kwitwararika ivy'isi bituma ijambo ry'Imana ritagira ikibanza kinini mu bugingo bw'umuntu. Ubu bwoko butatu bw'abantu bwerekana aho izo mbuto zaguye. Ntibwerekana ubwoko butatu bw'abakristo kuko saba Kristo. Barumvise ijambo ry'Imana gusa ariko ntibaryemeye. Mugenzi wanje nahawe na jewe ubwanje tukisuzuma tukaraba ko duhagaze mu ijambo ry'Imana. Naho hari imbuto zaguye mu mahwa, izindi zikagwa ku rutare, izindi zikagwa mu nzira, Imana ishimwe ko hariho izaguye mu ivu ryiza. Yesu rero asobanura yuko izo zaguye mu ivu ryiza ari uwabibwe mu ivu ryiza, niwe yumva ijambo ry'Imana akaritahura. Uwo niwe rero yama imbuto, umwe akama 100, uwundi 60, uwundi 30, bityo bityo. Abantu bumva ijambo ry'Imana bari mu buryo butandukanye, ariko abatwumvise nabumva ijambo ry'Imana bakaritahura. Ariko bamwe ntibama imbuto nyinshi nk'uko abandi bama. Harabama 100, harabama 60, hari n'abandi bama 30, bityo bityo nk'uko Yesu yabivuze. Hakwiye kuba gutahura ijambo ry'Imana igihe cyose rivuzwe. Nshuti yanje, mbega uribuka inkone y'umunyetiyopiya yari karasoma ijambo ry'Imana mugabo ataritahura kandi yifuza kuritahura? Rero muhemu w'Imana yaciye abarira Filipo ati niwegere uriya mukogote ugendane nawo. Maze Filipo asobanurira iyo nkone ijambo ry'Imana kugeza yizeye, acara mubatiza, yakira agakiza ka Yesu Kristo yapfiriye ibyaha vyacu, yapfiriye n'ibyaha vyiwe. Filipo yabivye imbuto y'ijambo ry'Imana. Ubu n'ubwami bwo mwijuru bwerekana ko umubivyi ari umwami Yesu Kristo, abiba ijambo ry'Imana mw'isi, hanyuma muhemu yera akarishikana mu mitima yabo bagomba kumwizera. Yesu amaze kubacira umugani w'umubivyi yababwiye ikintu gitangaje. Ku murongo w'9 yavuze ati, uwuri n'amatwi niyumve. Mbega uri n'amatwi yokumvira Imana? Ahejeje kubigisha, abigishwa baramwegera baramubaza
bati mbega ikigutera kubigishiriza mu migani ni iki? Umwe Yesu k'uwo mugani w'umubivyi yari inkuru yo kw'isi, mugabo ifise insobanuro yo mw'ijuru. Ariko ijambo mugani ni ijambo ryavuye mu rurimi rw'ikigiriki risobanurwa ngo gupima. Ni ugushira imetero ku kintu ngo urabe uko kingana, canke ukagishira ku munzane ngo urabe uburemere bwaco. Iyo metero ukoresheje gupima canke uwo munzane woyigereranya n'uwo mugani Yesu yapimishije abariko baramwumviriza. Yesu yaciye uwo mugani kugira ngo apime ko mw'ijuru yahashize imbere yacu. Kubera iki yakoze gutyo? Niwumve ico Yesu yishuye abigishwa biwe. Arabishura ati, mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mw'ijuru, ariko bo ntibabihawe. Niko tubibona ku murongo wa 4. Igihe umuntu agomba kumenya ijambo ry'Imana arashobora kurimenya. Ugomba kumenya ukuri ashobora kukumenya, ariko kandi ushobora no gupfunga amatwi ntiwumve ijambo ry'Imana naho ryoba ririko riravugwa. Harabiyita abanyabwenge bapfunga amatwi yabo ngo ntibumve ijambo ry'Imana. N'uwo munsi baracariho. Uwudashaka kuryumva ntaryumva nyene, kandi ntashobora kuritahura igihe adashaka kuryumva. Mbega nshuti yanje, woba ufise kugomba kumva ijambo ry'Imana? Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 13 umurongo wa 12 haravuga ngo, kuko ufise azohabwa bikamusagukira, ariko uwudafise azokwakwa n'ico yari asanzwe afise. Agasanga uzi ukuri gutoya, mugabo namba ugomba kumenya vyinshi, umwami Yesu azokongera. Agasangwa utagomba kumenya ukuri, umwami Yesu azobona kutagomba kuronka uko kuri. Umwami Yesu rero ntiyigera yugara imiryango y'ubugomba kumva. Abatagomba kumva nabo ntibazotahura inyigisho ziwe zo mu migani. Imigani Yesu yakoresheje wasanga ari imwe abantu basanzwe bakoresha kandi banamenyereye. Ahejeje kubabwira uwo mugani mu buryo bwose bamenyereye, yaca babwira ivy'impwemu vyo muri uwo mugani akoresheje ivyo bazi n'ivyo babona. Umwe niwe yavuze ati, Yesu yavuga ivyerekeye ivyatsi, umuyaga n'imvura, n'umusukoni n'igihe kimeze neza, akabigira umunezero wiwe, ngo bishire hamwe ijuru n'isi. Yavuga ivy'inzabibu n'ibigori n'ibikona, eka n'ibindi, n'amajambo asanzwe mugabo y'ubwenge mu mitima y'abantu. Mu mugani w'umubivyi turabona icari gikwiye kwitwa ubwami bwo mw'ijuru, arico cerekana uburongozi bw'Imana kw'isi yose, nk'uko yahamagaye abantu biwe mw'izina, ari ryo mubiri rigizwe n'uwizeye wese. Rero dufise ubwami bw'ijuru uwu munsi, nk'uko Imana. Ubu naho turabe umugani w'ugwafu mu buro, nk'uko dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo gihimba ca 13 umurongo wa 24 vuga ngo, uwundi mugani ati, ubwami bwo mw'ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Yesu ahejeje kubacira umugani w'umubivyi, yakomeje kubacira uwundi mugani. Yaciye abacira umugani w'akabuto ka sinapi. Ku murongo wa 31 n'uwa 32 abacira uwundi mugani ati, ubwami bwo mw'ijuru busa n'akabuto ka sinapi umuntu yakiriye akagatera mu ndimiro yiwe, kandi ni kanzinya, ni gatoya hanyuma y'imbuto zose, ariko iyo gakuze kaba kanini, kakaruta ibirimwa byose, kakaba igiti. Maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yaco. Igiti ca sinapi kimeze nk'ishengero ry'abakristo bamwe. Imbuto zama ku giti zigereranywa n'abizera. Sinapi yonyene ntakimaze
idafise ibituma iryoha. Sinapi sindya umuntu yoshobora kurya ngo abeho. Akabuto ka sinapi ni akabuto gatoya mu zindi mbuto zose. Umuvugabutumwa umwe niwe yavuze ngo akabuto ka sinapi si gatoya namba. Uwo muvugabutumwa yiyumviriye ko ari ikosa muri Bibiliya kuvuga ko ari akabuto gatoya hanyuma y'imbuto zose. None umwami Yesu yoba yashatse gusobanura iki? Yesu yashatse kuvuga ko hari abantu bakeya batahura ibyo avuga. Ariko iyo gakuze kaba kanini gusumba ibindi birimwa byose, kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yaco. Ako kabuto rero karakuze gahinduka uruti runini inyoni zishobora kubamwo. Uwo mugani werekana ugukura Kristo, nk'uko umugani w'umwambiro uvuga iby'imbere mu mutima. Ishengero ntiryahinduye isi, ariko ryagize uruhara runini ku isi. Aho ubu Kristo bwashitse hitwa igihugu kirimwo ubutumwa. Uwo mugani werekana ingene ishengero rikura. Ishengero n'isi vyaravanganye cyane. Hari itunganywa riri hagati y'umuntu n'ishengero hamwe n'umuntu n'isi. Biba hamwe kandi bikora ibisa muri iki gihe. Ariko rero umukristo ategerezwa kuba umunyu w'isi, ntabe sinapi. Maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yaco, niko Yesu yavuze. Ubu rero kubona muri uwo mugani Yesu yaciye ari ca kane gusa c'abumvise iryo jambo bakaba barashoboye gukizwa, navyo nyene nivyo gushimira Imana, kuko ico gitigiri ni kinini. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 13 umurongo wa 25 havuga ngo abantu basinziriye, haza umwasi wiwe abibugwa mu buro hagati arigira. Ni bande bari basinziriye? Ngo abantu basinziriye haza umwasi. Wibuke ko umwami Yesu ari we mubivyi kandi ntasinzira canke ngo aryame. Satani niwe mwasi kandi ni wabibugwafu mu buro. Ugwafu ni kigereranyo c'ivyizegwa bibi. Ubu munsi inshuti yanje harababiba ibisa bityo, ariko bumaze gusesa no kuyangika ugwafu ruca ruboneka. Umurongo wa 26. Ugwafu n'uburo bitanguye gukura biragoye kubitandukanya. Inyigisho z'ivyaduka zumvikana neza umengana ziraryoshe mu ntango. Abigisha inyigisho atarizo kesha umengo umuntu abimenya ko atarizo haciye igihe. Nico gituma usanga izo nyigisho zikwega abantu benshi mu ntango. Reka rero twumvirize ico umubivyi yavuze kuvyerekeye uwo yabivye ugwamfu. Umurongo wa 27 kugeza ku 30 haravuga ngo abashumba banyenurugo baraza baramubaza bati, mbega mutungwa, ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe? None ugwafu gwavuye hehe? Nawe ati, n'umuntu w'umwasi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati, none uragomba ko tugenda kurutororokanya? Atoyaye, kumbure mu kurandura ugwafu mworandurana n'uburo. Mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya, maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti nimubanze mutororokanye ugwafu, muruhambire imikama muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Muri uwo mugani Yesu yavuze ati, ntimugerageze kurandura ugwafu, mureke bikurane. Nivyakura niho bizomenyekana neza, babone uru ko ari ugwafu n'uru nago ko ari uburo. Umwe yambwiye ati, uriyumvira ko isi iriko iratera imbere imera neza? Namwishuye nti, sinibaza ko iriko iramera neza. Uwundi nawe yarambajije ati, wiyumvira ko isi iriko iramera nabi cane? Namubwiye nti si iriko iramera nabi. Uwa gatatu nawe yumvise inyishu nahaye abo babiri yaciye avuga ngo, mbega
uriko uragerageza gukora iki? Ugerageza kugendesha uruzitiro? Ntivyoroshe ko unezereza bose. Bose bari mu kuri. Uburo burakura n'urwafu rurakura. Isi iriko iramera neza, uburo nabwo buriko burakura. Uwu munsi ijambo ry'Imana ririgishwa gusumba mu bihe vya kera, kuko hari abantu benshi b'Imana bakunda ijambo ryayo kandi bashobora no kuripfira. Uburo rero bukomeza gukura, ariko kandi isi nayo iriko iramera nabi, hari urwafu rwinshi ruriko rurakura. Igihe natangura igikorwa c'Imana, nagiye mw'idini ifise iciyumviro co gutunganya neza iryo dini. Kubw'ivyo nasanze ntashobora gukomeza idini ryanje, ariko mu nyuma nasanze ko igikorwa canje ari ukuvuga ubutumwa bwiza, gusigura ijambo ry'Imana. Igikorwa canje si ico kurandura urwamfu, kuko ururanduye ushobora kurandurana n'uburo. Akazi kanje nk'umupasitori nako kubiba uburo bw'ijambo ry'Imana. Urwafu n'uburo vyose bikurira muri iyi si. Hagati y'ukuvuka kwa Kristo no kugaruka kwiwe aje gushinga ubwami bwiwe, hari akarorero k'ubwami bwo mw'ijuru. Si akarorero k'ishengero rya Kristo, ariko koba ari akarorero k'ingene ishengero ritunganijwe. Ishengero rya Kristo rigizwe n'igitigiri c'abera bataboneka. Ishengero nyaryo rigizwe n'abizeye b'ukuri, utaravye idini iryo ari ryo ryose. Abizeye b'ukuri nabo bizeye Kristo nk'umukiza, bagendera muri we kandi bakunda ijambo ryiwe. Ntuhagarike umutima nuko uburo n'urwafu biriko birakurira hamwe, nshuti yanje. Umunsi umwe Umwami Yesu azotandukanya urwafu n'uburo. Ivyo rero biranejereje ko gutandukanya katazoba ari akazi kanje, kuko ntinya ko nohava ndandurana uburo n'urwafu. Ubu naho turabe umugani w'akabuto ka sinapi n'umwambiro. Uwu mugani uvuga imbuto zitandukanye n'izo twabonye mu yindi migani. Ibi rero bitandukanye n'ico Yesu yasobanuye mu mugani w'umubivyi kijanye n'inyoni. Twotahura ko inyoni zivugwa mu migani Yesu yaciye yose ntizisobanura ibintu vyiza, zerekana umubi, umugwanizi. Inyoni nizo zanobaguye imbuto zaguye iruhande y'inzira. Umwami Yesu yavuze ko izo nyoni ari umwansi, ari we Satani. Ndatinya kwaho ubutumwa bwavuzwe uwu munsi hari igiti ca sinapi cuzuyemwo inyoni nyinshi. Yesu yarangije kubacira umugani w'akabuto ka sinapi, araheza abacira n'uwundi mugani w'umwambiro. Umugani w'umwambiro urahambaye muri iki gihimba. Reka tugerageze kuraba akarorero k'uwo mugani. Ubwa mbere, ubutumwa bwiza bwa Matayo ni kirumara muri Bibiliya. Ubugira kabiri, igihimba ca 13 ni ngirakamaro muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Hano rero hari umurongo ukomeye muri Bibiliya. Turabe ico Yesu yigishije muri uwo mugani. Umurongo wa 33 havuga ngo, abacira uwundi mugani ati ubwami bwo mw'ijuru busa n'umwambiro umugore yakiriye akawuvanga n'ingero zitatu z'ifu gushitsa ahiri bututumbire yose. Ubwami bwo mw'ijuru busa n'umwambiro umugore yakiriye akavanga n'ingero zitatu z'ifu. None mbega uwo mwambiro werekana iki? Hari abasobanura umwambiro nk'ubutumwa, ariko nta na hamwe umwambiro uvuga ibintu vyiza. Igihe cyose umwambiro ugereranywa n'umubi. Ijambo umwambiro riboneka ibihe 98 muri Bibiliya. Ibihe bingana 75 biboneka mu isezerano rya kera, hanyuma ibisigaye 23 biboneka mu isezerano rishasha. Ijambo umwambiro muri Bibiliya rikoreshwa mu buryo atari bwiza. Mu isezerano rya kera vyari bibujijwe gushikanira Imana umwambiro. Mu isezerano rishasha naho
umwami wacu Yesu Kristo yavuze ati mumenye mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'abasadukayo. Niko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 16 umurongo wa 6. Pawulo nawe yavuze ati nuko tuziririza iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera canke umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugira imitsima itambiwe y'imitima ikeye n'ukuri. Mwikete yandikiye Abikorinto rya mbere igihimba ca 5 umurongo w'8. Rero mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igihimba ca 13 ijambo umwambiro ntirivuga ikintu ciza. Umwambiro si ubutumwa nk'uko hari ababivuga. Turabe ubu naho ka kabuto ka sinapi n'umwambiro. Ikigereranyo c'ubwami bwo mw'ijuru n'akabuto ka sinapi kiri mu bintu bihambaye Yesu Kristo yashikirije abantu ngaha kw'isi. Ubuto n'ubunini bw'ukwizera kwacu si ibintu bipimika, ariko ukwizera kwacu kurakura, ubwami bw'Imana bukiyongera. Ico ni igitangaza gikorwa n'Imana. Ikindi kigereranyo gisa n'ico kandi kikavuga ibintu bimwe, nuko ukwizera n'ubwami bw'Imana ari nk'umwambiro utuma ifu itutumba. Tubibona kuva ku murongo wa 31 kugeza 33. Ivyo ubwami bw'Imana rero tumaze imisi dusoma bifatanije n'ivy'ukwizera kwacu, kandi n'inyigisho twizeye vyose hamwe bifise ubushobozi bwo kwerekana ubwiza bw'Imana. Ngaha mw'isi naho ubwami bw'Imana batovuga ngo nguburiya, abantu barabumenya kubw'abagororotsi baka nk'izuba mu bwami bwa Se, bakiri ngaha kw'isi mbere no mu bihe bidashira. Rero muri uwo mugani umugore yakiriye umwambiro awuvanga n'ifu. Iyaba umwambiro ari ubutumwa, kubera iki uwo mwambiro yawuvanze mw'ifu? Ubutumwa bukwiye kuvugirwa habona, ntibuhishwa, buravugwa gushitsa ku mpera y'isi. Rero umwambiro ugereranywa n'umubi, hanyuma umugore awushira mw'ifu igereranywa n'ijambo ry'Imana. Ibi rero turabibona uyu munsi. Abigisha inyigisho z'ibinyoma, abasenga Satani bose bitwaza Bibiliya. Abigisha b'ibinyoma basuka umwambiro mw'ijambo ry'Imana. Nshuti yanje mukundwa, mbega umwambiro ukora iki? Ni umuti utuma ikintu gikakama. Nico gituma abantu benshi usanga birukira inyigisho z'ibinyoma z'ivyaduka, kuko babahendesha ibintu bituma biyorohereza. Ariko umukate utarimwo umwambiro nta kanovera ugira. Igihe umwambiro usize mw'ifu maze ikaguma ikakama, ivamwo ikintu kimeze nabi udashobora kurya, kuko kiba kimeze nk'igihubahuba. Uwo mugani utwigisha inyigisho mbi. Utwigisha ko hari inyigisho mbi ziza mw'ishengero zigatuma ishengero risubira inyuma. Ubwami bwo mw'ijuru rero bumeze nk'umwambiro umugore yakiriye akawuvanga n'ingero 3 z'ifu kugeza ifu yose yambigwe. Umwami Yesu yavuze ati, ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mw'isi? Iyi migani y'akabuto ka sinapi n'umwambiro irerekana ko ibintu bikuru bigira intango ntoya. Ubutumwa bwiza buvugwa buzoshika kure kugeza bukwiye kw'isi yose. Nshuti yanje, muri ivyo umuganda wawe woba ari uwuhe? Umwambiro uhindura umutsima wose nk'uko ubukristo buhindura umuntu n'ishengero. Mbega none wewe woba warahindutse kugeza n'aho abo mu bana babibona? Soma ikete Pawulo yandikiye Abaroma igihimba ca 5 umurongo wa 5, umenye insobanuro y'urwafu n'ururo n'ishusho y'ishengero ririmwo abizera n'indyarya bakomeza babana kugeza ku munsi w'urubanza. Imagejwe, ariko umunsi urizina abagororotsi bemeye kwitandukanya na. Ndifuza nshuti yanje yuko nawe ico gihe uzoba mu bakayangana, kugira ngo Yesu niyaza aje gutora ishengero azosange utarimwo umwambiro. Nuko rero nshuti yanje,
nagomba ndakwinginge kugira ngo wisuzume urabe kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka ntazasange uri mu mwambiro. Mu yandi majambo, Yesu avuga ati ninagaruka ngaha ku isi nzosanga hari ukwihakana Imana. Intumwa Pawulo niwe yandikiye Timoteyo amubwira yuko hazoba ukutemera ijambo ry'Imana n'ukwigisha kuzima, nk'uko yabivuze mu ikete yamwandikiye rya 2 gihimba ca 4 umurongo wa 3. Nuko rero hazobaho gusubira inyuma kwa nyuma kw'ishengero kuzobonekera mu ishengero ry'Ilawodikiya, nk'uko tubibona mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 3 umurongo wa 14 n'uwa 19. Mukunzi wanje mwiza, wumvirije zino nyigisho za Bibiliya, ese icyompa Yesu akazosanga wewe nanje twagumye mu vyigishwa bizima, twizeye ko Kristo Yesu ariwe nzira, ariwe kuri, ariwe bugingo, kandi ko ubwami bw'Imana tubwinjizwamwo no kumwizera. Reka rero dusenge Imana mu kurangiza kino cigwa cacu kugira ngo Yesu atuzigamire mu kwizera. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye cyane kuri iri jambo ryawe duhejeje kumva. Yesu mwana wawe yigishije ibijanye n'ubwami bwo mu ijuru kandi yatanze inyigisho zitari zimwe. None rero mwami, twumvise ivy'umwambiro, turakwinginze kugira ngo turinde umwambiro wotuma tutaba irobe ryiza, tukazoba abo kutazoshika mu bwami bwawe. Ndasengeye umuntu yari karumviriza iki cigwa yumvise hari umwambiro uri muri we. Mana umuhe kwihana, yakire Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, kandi azobandanye muri iyo nzira ahunga inyigisho z'ibinyoma, azobe mu bwami bwo mu ijuru. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igaruke ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr@org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twereburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.